Kazoza FM. Il est 19h30. Kaze nshuti bakunzi b'ibiganiro bya Kazoza FM nkuko mumenyera ano mango n'umwanya w'ikiganiro kuziko ni gihe cy'isaha 1:30 imisi ya kabiri nko mumenyere tuba turi kumwe na Divine Shimirimana avuye muri Vabe Divi ndakuramutse ndaguhani kaze kandi mu kiganiro kuziko cyo kuno munsi ndakuramukije cyane Terence Terence manira kizanije turi kumwe kuri mikro muganiro kuziko no munsi uko radufasha mu binga bw'ivyuma Karibiri Ingabire akaba kandi na Patrick ko radufasha kugira ngo mushobore kudukurikirana haba kuri YouTube cyangwa Facebook murandika Kazoza FM maze mukadukurikirana ikibiriraho kuziko uno munsi ni kiganiro tuza gukora mu bice bibiri uno munsi tugorogera gice cyambere mu ndwiza naho tukabandanya n'igice kigira kabiri tukaba rero dufise umutumire tuvuga ko dasanzwe mudaheruka kubona kucanye kumva ku radio nawe so wundi Saidi Braza ego murakoze cyane amahoro turakora kije tugohanikaze muri Kazoza FM ni bwa mbere ngeze mu nyubako nziza ya Kazoza FM nk'abandi bashimiye gose nifuriza we ko barakurikira kiganiro hamwe nawe ko baraturaba ku mashusho mbonera kure ko twese tubamukije amahoro y'Imana niteka natwe muri Kazoza FM kwakira Saidi Braza n'umwe mu baririmbyi bamaze igihe ariko baririmba kandi bakunzwe nkuko mubizi gusa hari haheze igihe tutaza turamumva cyane ngo tumubone nkuko biko biraba muri mwanya turaza kubigarukako ariko murashaka kwibaza muti uno munsi twashimye guhamagara Saidi Braza mukuziko uno munsi duteramane hama tuyage iki divi tuza kuyaga kubijanye no guha agaciro indirimbo z'abarundi bakera batakihari mu gice cya kabiri naho tuza kubandanya turabira hamwe uguha agaciro umwe muri abo baririmbyi nawe so wundi ni Chancho Amisi byo byose Saidi Braza araza kubitubwira ego divi duhikaze rero ko ratwumviriza maze tubatumiriye mu kanya ko tuca tugaruka neza mu kiganiro nyezina murabyumva kanya nigwanyu mudugukwira kwijana na gatatu n'ibice bitatu muri mu gisagara ca Bujumbura cyo mu cungarara yaho aho mwibereye hose haba nga mu gihugu canke hanze muradukurikirana byoroshe muciye ku rubuga rwa internet muradukurikirana muciye kuri YouTube nko nayivuga canke kuri WhatsApp ibiganiro kuziko kirabaha kajya kuguhamagara kugira ngo mushobore kuganira n'abatumire natubwe tunabaganirize mutubwire uko mwiyumva muri ko muteramanye natwe mu kiganiro canyu kuziko nimero ni zazindi mushobora guca kuri 72 23 23 canke 62 aho rero biraba muraronka kajya kwandika canke mugahamagara mu buryo busanzwe canke mugakoresha WhatsApp naho ne murasha guhamagara canke mukandika kugira ngo muteramane natwe kuziko mukanya turinjira neza na neza mu kiganiro koga mbona mugenda namwe mwese mwirabaraba turatakambye mutubabarire heba mutugirire ikigongwe cyaramye imbabazi nazo ziratangwa kuva kera narindi bo basokuru baragiriwe n'abanyokuru kwarukumva baragiriwe heba mutugirire ikigongwe heba mutugirire ikigongwe heba mutugirire ikigongwe heba mutugirire ikigongwe heba amazosi yacu yarushe ibikanu navyo birakebana kuko hirya no hino barasifu bati kakae unasemaje kakae naomba soda kakae twende pamoja kakae heba mutugirire
agahogo nazi n'aka Side Brother ko mubyumva n'umunezero muri Kazoza FM umunezero wese tudatevye twinje neza mu kiganiro ahubwo nyene nashaka mbande ndamubaze Side Brother ko narose akajyo ko kumubona imbere yanjye ndamubaze iyo yari yaranyikiye yego cyane nabizi turashimye gose kubona tusubiye kubonana kandi ni tukaganira mu gihugu cy'amavukiro twa tumaze imyaka myinshi turi mu bihugu bitandukanye by'isi ariko byose burya anya icyo umuntu abagwanira no guca ubwenge ariko kenshi umuntu agenda mu mahanga agiye kurahura kandi ujya kurahura bagiye ariko ararondera kujya kwiziga najyo kubona mu dufise n'ukuri murakoze cyane hama tugiriye ko uno munsi twari dufise ikivugo kivuga ngo guha agaciro indirimbo z'abarundi baririmbye batakiriho mbega ako gaciro we nk'umuririmbyi wandikishije amateka ako gaciro nakahe ego cyane urumva rero yuko ijya kurishira ku nama kandi burya ibyakorwa byose mu muco w'ikirundi byinshi byakorwa ku iziko iziko rero byerekana ko kahise kacu ariko gategura kazoza turi kuri Kazoza FM kuko turi kuri Kazoza FM bisaba bidusaba yuko dusubira kuri kahise kuko nta kazoza ko batakahise gahari harimo rero abaririmbyi bakoze ibikorwa byiza cyane baritanga baririmba impanuro zubaka igihugu zubaka umuryango zubaka societe yacu ariko umwanya wo kuba ku isi kuko uharuye kandi atamwe yo kwiyongereza cyangwa kugabanya umunsi iyo umuntu avuye ku isi akava ku isi yasize akoze ibikorwa byiza bavuga ati nakayaramaze kinini yego n'umuryango wacu baratubwira ati muzoze murakora imva yaso wawe muzoze murajya muzoze muragendera ku iragi yabasigiye muzoze muragendera kuri ryabanga ry'umuryango mwarazwe na nyogokuru wanyu ya migani yanyu kwiziko ntizozime bya bicuba n'amazina y'inka mwabwirwa babongorera iyo guhoza umwana ntimuzovyibagire umva kari kahise keza tutagomba kwibagira kubera ko turiko turubaka wakubu ariko tuja muri kazoza abo baririmbye rero turiko turavuga ni babandi nyene baririmbye indirimbo zimeze nk'izo tumaze kumva za ewe Burundi harimo za Nikiza David za Matata Christophe za Bacancu Amisi indirimbo nk'iza Nkeshimana na Mukosamari hari abaririmbyi benshi bagiye bitaba Imana ariko hari ibintu bakoze byiza twa twifuza rero yuko agaciro kabo naho batakaronse bakiriho two bazirikana tukabashimira kuvyo bakoze kugira ngo n'abakiri batoya bazoze barahonyoza ukugura umukwabo mugenda kuri ryaragijiza barazwe niyo mpamvu ico ciyumviro cyo kuvuga ati katubaha agaciro naho batakiriho kuko nabo bagize akamaro kubaha agaciro kubwaho ugira uti guha agaciro iragi ryabo iragi cyane ko ijambo burya umugabo nyamugabo nupfa akasiga ijambo mu gahinga niko basokuru bavuga umugabo n'umugabo asigijwe rigasanzara mu gahinga uyu mugabo sigiji ngo risigare mu nzu gusa ahubwo ryajwe giwe rikava mu mutima rigaca mu bwonko rigasohoka mu kururimi rije ryuza rije gusanasana rije kugoboka rije gutuza imitima rije guhumuriza ribe rijambo rije kugorora rije kubaka rije gusubiza ibintu ku murongo rije gushimangira ibane kuvuga gutsindagira ya mico kama yacu Burundi urumva ariko iryo jambo baturaze ryo duha agaciro ariko tukavuga ati ijambo ntiriva kugitira riva ku muntu ni wa muntu yavuze ati ewe Burundi uragahora amata n'ubuki naho tumushimira tubwira ko mbega agaciro kadatanzwe haca hahomba iki ngaha haba mu gisata cy'umuziki cyangwa mu mibano y'abantu cyangwa mu buzima bw'abarundi cyane bifatira nko ku muryango bisanzwe ibintu byose byabera ku ziko niyo mpamvu kino kiganiro gishimye gose kubona cyitwa ku iziko kuko iziko ntijyakogwa mu gihe amashiga atakwiye atatu amashiga abiri ntiyarika ishiga rimwe ntiyarika umva haba hari ubumwe kwanza mu muryango kugira ngo ya mashiga yose afate ya nkono twese turindiriye bene umuryango inkono turindiriye bene umuryango ni bwa Burundi bwacu kanyaburunga niryo ragi jiza basokuru baturaze twifuza kuraga abadukomo abatu twavyaye mu gihugu ciza kibereye abakivukamwe ibi bitwabonye tuba twifuza ko abana bacu bazobibona amarira twarize tuba dushaka ko abana bacu boyabona inzara twashonje tuba dushaka ko abana bacu amakuba n'ibibazo twahuye nabyo tutumva byo bibanga kugira ngo twuzurize abana bacu babagire inzira kazoza keza amajambo kuravuga n'amajambo y'inkora mutima cyane mbega muri uko kubaha agaciro niho cyaba nico cya kintu cyo kuvuga kugira droit d'auteur y'indirimbo zabo ko nk'umuntu ayisubiyemwo nta mategeko
bega simbona ingene nushobora kugucorienta neza ngati ako gaciro ni kumbure no kugira ngo ivyo baba bakoze mvabwenge kumbure bibashobore kubishobore ku muryango ushobore kwironkamo anovuga ati agafaranga mu gihe uwundi muntu yoba bikoresheje iki canke ikindi rumva ijambo twe tuko turashira imbere nuvuze agaciro kijambo agaciro kijambo kuko ijambo rigukunze bamwe bavuga riguma mu nda ariko irisohotse kagira agaciro riba rifise akamaro muri societe ni hahandi wumva ko nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu aza kuza kuturamutsa mu ntara abantu bakaza bakatubwira ati muraza umukuru w'igihugu cyacu araje kuturamutsa azabazaniye agaseke aho gaseke ati mube muri hafi mukumvirize aho gasekero yatuza ryari jambo ya mahoro twifuriza kwa bwa umwe twifuriza kwa gutera imbere twifuriza kwa gukunda gukora atwifuriza kwa gukundana hagati yacu no gushimangira no gutsiraga kuri kakaranga urumva rero kagaciye twe turavuga ko iryo jambo ni kubera ko iyo tutabikoze tukibagira abakoze ibyiza niho kunawo wo kwibagira umuryango wawe cyangwa je nkibagira umuryango wanje cyangwa wo kwibagirwa urumva iyo ukoze neza ukavuga ati kanaka naho yagiye yari umugabo ibyo yakoze naho bitamutunze byo tunga abasigaye bya jambo yavuze giza nimba yaririmbye umuvyeyi reka tubandanye yandirimbo ihayagize umuvyeyi tubone ko umuvyeyi agomba kubahwa n'umwana yavyaye ntagucire mushaka kuvuga ati agaciro saka amafaranga gusa agaciro karengeye amafaranga karengeye karaja no mu mibano karaja no mu gaciro nyene umuryango hezuka mu myifatire yani mu migenzo kama y'ubumuntu agaciro k'ubumuntu ukakamuha akiriho ukanakamusubiza atakiriho ivyo rero niyo mpamvu mvuga ati jewe ndi Said Brother naririmbye buri kukiye nkumva abantu bose ko bararirimba bariko baratamba tariki ya mbere mu kakaro aho kamwemwe gasohoka muri je kakinjira mu bantu bose ni ya mahoro mba nifuza ni wish is a wishing umva icyifuzo kumva ati icyo mu Burundi bukarama icyo umuryango wanje ntugakene icyo bingwara zivyaduka zikaguma hiyo umva ni ya neza bawifuriza bawe mu kwibuka rero abo bantu mu kwibukiraga ryabo no kugira ngo nababana bavuga kuri babandi nyene bene uwo muryango bene iryo jambo nibandagare cyangwa se ngo basabirize ngo basaba amata kandi se yari cyo yaramaze ikintu gikogwa gituma abantu bose n'ucunga radio nkikabamuhemba akuririmba Burundi bwacu ntahemba nuko rero ko mu guha agaciro ibyo yasize bituma n'umuryango wiwe bawumenya bakavuga ati tura umuryango wa Nikiza David uhabwa icyubahiro umwana wiwe ntakabeho nayo mu Burundi bwa Nyaburunga kuya twibuka ati umwana wa Ndadaye nawe agomba kubaho neza umwana wa Kanaka twumva ko umurundi wese afise ubwo burenganzira bwo kubaho neza cyane cyane afatiye ku iragi gicose yamaze umuryango wamaze reka rero twibutse ariko baratwumviriza ko umunsi kuziko twateramanye na Said Brother akaba ariko aratuganira ku bijanye n'agaciro abaririmbyi bakera batakeri bakwiye ko baba bafise mu gice ca mbere turaza kuganira kuri ico mu gice ca kabiri naravuze ko tuza kugaruka tuganira ku bijanye n'ibiko birategurwa kugira ngo hibukwe umwe muri abo bagize ico bamara mu gisata cy'umuziki muri kahise no musi batakihari kano nakaryo rero kanyu kugira ngo mushobore kugira ico mubajije Said Brother haba kuri message canke guhamagara gusanzwe nuko mushobora gukoresha WhatsApp nko mumenyereye mushobora no kwandika kandi no kuri Facebook canke YouTube ubutumwa bwanyu burashika ari ngaha ku bwanyu muri no minota y'igice ca mbere dusigaranye mu kanya rero reka nyuma ya kano karuhuko tugaruke twishura ku bibazo muzaba mwabajije canke icimviro canyu mu kurindira reka tubanze turuke gato na kano karirimbo ka Said Brother kitwa kugasaka Inarunyonga ni gashasha Said Brother oya naka kanarimbo kanagakoze muri 2005 kera ariko ngarutse nkabona kungene igihugu cyacu kigeze n'ingozi yacu ubu yameze harimo matala menshi abajene bagiri bavuka baririmba neza nje ndabahaye ama chance kugira ngo mufashanye kuri muyisubiremo ikore yaje yuzu imeze neza cyane reka badushiremo tuyumvirize murakoze cyane Medizo on the beat. Genda ngozi genda hubaka amashuri bitaro n'amabarabara ngozi genda
zabaye indanga mu Burundi no mu makungu ngozi genda genda tangure gasakara nyogosho manke cyamugari w'amazi mu nkaka ukubitira mu gisukiro uvuye mu gacagosha turamusa mutuku wabanje nyakijima ugere mu vyegwa vya ngozi yehi wabo w'Imana ufuka musabira Burundi nkuko bwigeze bwogwo bugira inka n'ibibondo utembemo amatano boki useseke amahoro n'amahonda akugasaka kaina runyonga umva kugasaka keza kawe kaina runyonga umva kugasaki wacha kaina runyonga kugasaki wacu kaina runyonga uzosanga urugwiro uzosanga umubano ubereye imiryango bama n'ubusabane mu bantu bakikuja gasaka katakiri ishamba erega sikure cyane ni ngaho mugashikanwa naho kumwumba hafi y'Ubusiga mu mivuzo bawambutse Nyakijima Nyamurenza kire no kuruhoyoro kugasaka kaina runyonga man Kazoza FM murakoze cyane mwavyumvise ko duteramaye na Side Brother ko aturimbira gasaka kana runyonga nuko ariko atubwira indirimbo yaririmbye mu 2005 ariko aheruka kwisubiramwo n'abakiri bato uno musi barafise impano yo kuririmba ngaho mu ntara ya Ngozi mva ko murahagiza intara yanyu ya Ngozi nivyo urumva ko gasaka tarakanja gasaka runyonga kana runyonga nawe yakarazwe na sogo gukuru nyogukuru wiwe urumva na gasaka duhanahana niyo terura tukagatera iteka tukagasasa gangasa karafise nico gasigura mu cyo karanga y'abarundi cyane gose agasaka katakira ishamba no kuri muri aho ico no musaba nuko yotegura igiteramo n'ukuri ya nivyo twaje gukora kugira ngo abantu bari bakumbe kumva indirimbo zivuga imisozi gohayagiza umva nka twebwe urumva kuko taririmba cyane cyane ibyo kuvuga ngo amaso yawe ngo amaguru yawe bitugora usanga tuko turirimba imyonga turirimba imizi bimwe bihuza abantu turirimba urukundo mu bantu bumwe mu bantu oya nukuri umuziki uri muri wewe urumva reko abantu Imana idufashije tukazoga igitaramo cyiza dufatanyije na Visage Artistique du Burundi Vab ngira tuzobimenya n'abandi babimenya ya abantu bazoza turabifurije kuza gose Side Brother tukavuga amata n'ubuki hasi kama amasasi kamaraso n'amarira gasasika amata kubera ko muri we yarakunda Burundi ko bwotera imbere naho bwogwa ntibuherayo ubutumwa nk'ubwo bufise novuga ati agaciro ahubwo ko bavuga twiko turavuga agaciro k'ibyo bagiye birakoma nk'ubwo butumwa ukwabwo na hatari ubwo bwonyene bagiye buratangwa nk'ubwo we babufise novuga agaciro akahe mu buzima bw'igihugu canke bw'abaririmbyi nukube umuririmbyi arinze avuga ati ko imyaka yaragijana n'ibisiga umuco uraseruka amahoro araza nuko n'imyaka yo kubabara itazokwamaho n'imyaka y'ubuhunzi ntizokwamaho n'imyaka y'ubuke ntizokwamaho hazogira igihe imyaka myiza iza isatira uruhanga rwacu natwe tugira amahoro tugira igihugu cyiza dutera imbere nk'umuzingo va cyari icifuzo cyo kwifuza ko Burundi bworama iryo ragire ntidushaka natwe gusiga sira kugira ngo n'abatuvukako ati murakunda Burundi niyo nico kimazi dufise nico gisabo kuri ico nyene yego cyane je nashaka kubaza mbega ako gaciro nabaririmbye gusabo bogerageza kugagira canke n'abarundi bose muri rusangi urumva gutanga agaciro biraba abandi muri makeya abatanga agaciro nabaha agaciro iciza bagitandukana n'ikibi ugashobora gufata ururo ukarutandukana n'icyatsi icyatsi kibisi kiza kuvuga yiruka kijugunya ngo ruro ukarukura mukarutera rukazana ubumera tukaronka inzoga intango y'ubuki muri make abagomba gutanga aho gaciro ni twebwe nyine sinabari babwirwa nije ngomba kumenya ko wowe urafise agaciro kuko wahagwanyisha kuvuga ati brother ibyo afise byiza muri we ntibigumemo reka tumuzane kuri kazoza harimo bana bavutse je ntari ngaha bumvaga brother ko ari mutama
bagize ubwa mbere chance yo kumbona no munsi wumvise ijwi ryanje kubera ko wagize uruhare nawe wagize uruhare umva twese turafise icyo duterera kugira ngo igihugu cyubake ako gaciro rero ni twese tugomba kugahana ninaguha agaciro kazokora nanje ukama agaciro kazokora tuzokubahiza n'undi akubura tuzokubahiza n'undi yugara umuryango cyangwa koropinzo kuko bose badahari n'ujya ateka muhira adahari atagaciro nta gaciro woronka ko ntiworonka icyo ufungura ntiworonka umuzi wo kwambara umwe wese tumuha agaciro mu cyo akora twese tuba abantu bagaciro imbere ko dava tugaruka ku ruharana cyane cyane rw'abari mu gisata cy'umuziki cyangwa abafata ingingo tubanze tugaruke kuri kano gaciro twifuza yuko kahabwa abana cyane cyane baba batakiyari mugabo bafise ibyo basize na cyane mu gisata cy'umuziki uno munsi agaciro bahabwa uno munsi muri rusange na gaciro kabakwiye cyangwa hari hagahaze imbere yuko tuja kumbure ku neza na neza uruhara rw'umwe wese urumva icyo nashaka kwerekana yuko mbega hari inzitizi zituma aho gaciro kabanyamuririmbyi kamwe kamukwiriye nyine bamutamana yarakwiye utaboneka ni kubera ko ibintu dukora ni ibintu bidafatika si nk'itomate uteragira ukayitora ukavuga ati akira ireze hageze ko ndayigurisha indirimbo urayiririmba ariko sindayifata ndayumva gusa abantu bakunda ibintu bifatika iyo atagifata yumva umengo siciwe umenga nico umuntu wese ni cyarusange bikaca bigera ahantu usanga rero wamuririmbye ko asangira inyanya n'inyoni ariko asangira inyanya n'inyoni kubera ko wamuririmbyi ariko aririmba ya ndirimbo iri kwirumvirizwa ahantu hose ariko wewe nta kimugarukako kandi abamushimira iba gushimiye cyane ngahanya mumbabarire n'ibintu maze kubona ariko sindabishima iba gushimiye bati brother umuririmbyi wa kera turakubonye Imana ishimwe ati baguha kayoga inzoga sico kintu cyo kwakiriza umushitsi wari umaze iminsi utabona muhamata muhubuki muhamajambo meza muhamazi niwashaka umuhana kavoka ariko ntumuhe kimwice burya inzoga si ikintu ciza ku mubiri naho uyimuhana we muhayonyene cyangwa ntube kwanza kumva yuko umuririmbyi ari uguhabwa umuririmbyi n'afise byinshi byo gutanga ko atanga ibyo afise byose muri we kugira ngo abandi banezerwe kugira ngo abandi bagire icyo cizere icyo kintu waruvuze rero mbere ko tujya kuri babandi bafata za ngingo z'icyo teka tuko turarondera n'iryo gaciro nako gaciro kabo baririmbye no kumva yuko umuntu wese agomba kumenya yuko umuririmbyi arima muri mwebwe kuko ivyo arima ni mwebwe mu byakira amatwi yanyu n'imitima yanyu iravyakira kavuga ati yakize ikintu ciza mu gushimirwa rero nuko amaradiyo n'amateleviziyo n'amaboite n'abandi bose bafata muri za ngingo borondera icyo baza baragenera muri pourcentage bamuririmbye kugira ngo ya ndirimbo ni yayisohora ejo muzomubona kandi agifite itoto ryo gukora iyindi yakaravye cyangwa yafunguye ariko ibyo byose bigenda bijya muri ya droit d'auteur nyako ravuga yuko hazogera igihe y'amategeko tugasaba muri OBDA Office Burundais de droit d'auteur ifatanyije n'abana Amicale des musiciens tukaja kandi muri ministère de la culture mu bantu tumva ko mu byo bajejwe hari mu ruhare rwo gukingira karanga kacu nikazime kugira ngo umuco kama yacu ntizimangatane kubera amajambo aguma adusatira abo rero bo gufata ivyemezo nibo bazodufasha kugira ngo nawe muririmbye avuga ati naho indirimbo yanje yavuze kuri radio ntayumvise ariko igiceri cya kimwe cy'u Burundi cyagiye muri konte yanje umva ni procedure zo zabukiye buke ariko ikiza dushaka nuko nabandi bapfuye iyo droit d'auteur dahari tububahiriza mu byo bakoze hanyuma natwe tukiriho kandi tuko turagenda natwe tububahe ko natwe tutubashe babandi bapfuye bakoze akamaro natwe twagenda twita imfa gusa kandi kari byo niyo mpamvu rero tumubwanira gateka kacu twibuka bagiye kugira ngo twuzurize kazoza kaba batoya bacu bariko barazana rero twovuga tuti abaririmbyi bagira iki abafata ingingo bakora iki kugira ngo gaciro twifuza ko aba banyamuziki bagize ico bamara n'umunsi batakihari aho gaciro bakaronke kandi kababereye abaririmbyi cyo no basaba n'ubumwe bwabo mu gushigikirana bagashira hamwe ubumwe bwabo bakagira izo association zibahuza zikaba zihari kugira ngo umwanya wose umuririmbyi akenewe
ntakiri gusa mu kuririmba kuko zihagiye zikora iki izo nzego zimaze kuhaja zitora amategeko akingira nyene bwa burenganzira bwa muririmbyi n'ibyo akora hanyuma harimo izi ama droit d'auteur international mu bindi bihugu bamaze nko muri Senegal afite maison mère ahantu utwara indirimbo maze kuyandika bakaja kuyikosora ni muri c'est comme muri sagesse handi bavuga ati baje nibo baza gufata icyemezo cyanyu narabibonye bakayicisha kuri indirimbo kavuga ati indirimbo iri jambo sijyo ntiwandike igisho kandi ari igisho ntiwandike urwara kandi ari urwara urumva aho se ni mu ntumbero aho se ni kugira ngo bagorore ijambo riza gushika ku banyagihugu kuko umunyagihugu yibereye hariya icendajuru ari hari bwambarangwe kumva ijambo rimutoneka kandi ryaciye ku maradiyo menshi ryaciye mu bantu benshi ukumva ari ijwi ukumva ari ijambo ribabaza amatwi ivyo kumbure navyo birafasha adashobora kumva iyo ndirimbo wicaye n'umuvyeyi wiwe adashobora kwira kuri televiziyo kubera ko abona ari amashusho ateye ubwoba atuma akaranga atituka ni kubera ko atahantu bagize tamize nta hantu kuyungurura bacishije ngo bayungurure iyo maison mère rero ni muri ya mayire dukuma dutanga iyo maison mère yafasha rero babaririmbyi bavuga ati dushaka uburenganzira kuko natwe tuvuze dushaka uburenganzira abaririmbyi twuba benshi cyane ku buryo n'abashaka kudushigikira twosanga batawishobora kuko umuntu wese wabimvume ngo yashaka kuririmba akaja muri computer yiwe yasuye akaririmba yamaze akaca yifotora yamaze kuba star kandi si ibyo twiko twavunitse kuva tukiri batoya turirimba ibintu byo tuma twubaka igihugu twubaka imitima twisanasanira duke twacu mu karangane ntiducike tutubona urumva rero ko ico gihe nitwamara gushika rero muri ubwo bumwe bw'abaririmbyi bacu n'abandi bagira ivyo bita ngo tugenegene kandi atari two kuko urumva nko mu ijambo ry'ikirundi bakubwira ati ugafata ingegene ugafata agati k'ingegene ukakagegena bugenegene agati k'ingegene n'agati karekare ariko kakagegena bugenegene ukakitaza ukakasunika bujugujugu urumva kagiye gasunitswe n'umuduri uzobura kinege umva iyo ni jambo ry'ikirundi ariko ribifite icyo rigusije wowe unyumva mubwiye hagati k'ingegene ukubona aho kari kukagegena bugenegene ukakabona ko umuntu akora agaco urumva ni jambo riba rifite ikintu gifatiro byerekana ko rero ibicuba by'inka aya mazina ibisokozo kugira ngo ntibizime ni kuziko aha niho turi kuziko niho tukiri n'ubu twarukirije ku ruhara rw'abaririmbye mu munota umwe dusigaranye abafata ingingo nabo bakakumbure baterera intererano iyahe kugira ngo kano gaciro tuko turavuga kaboneke ku bantu bafite ico bamaze mu gisata cy'umuziki yanje ndavye nduva yuko leta y'u Burundi ariyo muvyeyi wa twese kandi ari we abana bose tugomba kurira tubasaba icyo dufasha kugira ngo umuririmbyi ntakomeze gusa nk'agati kirebanga mu mazi yumva twasaba yuko rero abafata ivyemezo bokorana n'izo nzego nyene bashize ko ari za OBDR ari za Amikala ari Ministère de la Culture kugira ngo barabukungene bosagasira yani droit d'auteur ibyo bihangano tw'abaririmbyi dukora ibyo dukora uburyo bibikwa uburyo bikoreshwa bikagira inyungu bizanye ari nk'umukoresha ibitaramo ari kwifuriza ko natwe abaririmbyi dushobora kuronka pourcentage ku mapassage ku radio n'ibiki no ku matelevizion ibyo byose bashaka kumenya uburyo bavyiga neza ku buryo umuririmbyi ashobora kuririmba ryohewe kuko mu bindi bihugu umuririmbyi n'umustar no kumubona biragoye no kumubona kugira ngo mukore ko babigoye cyane kuko bavuga tujya n'abantu bakamana bajya n'ibirezi bajya n'ibisabe igisabo n'ikitamenwa n'abantu mo gusagasira kugira ngo byo bafise bishikira abandi babakarorero bameze nk'urumuco bameze nk'urumuri gwakira abandi ariyo mpamvu twibaza yuko leta y'u Burundi ko yatwumviriza hari ikintu ciza igiye gukora kugira ngo ubwo burenganzira bw'abaririmbyi batakiriho n'abariho bwobahirizwa okay reka kino gice ca mbere cyagagice kino kiganiro turi kumwe na Said Braza kuziko tukirangirize ngaha Divi twako tuvuga twibutse ko nabari ko twumviriza icyo twako turaganira ko maze tunabasezere tunabatumira yuko igice ca kabiri mu ndwiza bakurikirana aho tuzobandanya tuvuga ku bijanye no kwibuka Chancho Amisi umwe mu baririmbye kera kandi basize iragiye mu gisata cy'umuziki
turabashimiye reka dushimire Saidi Braza kubona yashoboye kwitaba akamo twamuteye nka visage artistique du Burundi twiteze gukorana ibikorwa byinshi nawe ngira muzobimenya biri imbere reka dushimire namwe bwe mariko muradufasha mu ngabwe ibyuma ni Biri Ngabire hamwe na Patrick reko dufasha mu masanamu kugira ngo mushobore kudikrikirana dushimire namwe bwe mwese maduteze amatwi tunabatumirire kubandanya mukurikirana ibiganiro kuziko ku munsi nk'uyu mu ndwiza igice cya kabiri cya kino kiganiro nkuko nako ndabivuga ku bijanye no kwibuka Chancho Amisi.